turakwiye gukosora ico kintu. Discipline atayo mufise kaje usanga na jewe ndaguhamagaye kugira ngo dukorane ikiganiro, ndakoresha ikiganiro utabijanye bukebuke ntahushika, genda bukebuke niko aba bantu ukuntu umugenzi wawe azobwira naka uyu umugenzi wawe arafise impano ameze gutya mugabo ni twahura nkabona ati ni wa muntu Sharobalo. Salut les amis, nizere ko mumeze neza, nanje murabibona ko meze neza cane gose, mwarahezagiwe kandi nshaka yuko tuyaga ikintu cerekeye abaririmbyi reka ndome ko ni Sadbi na Big Fizzo. Nshaka yuko muze murabarabirako aho bageze kugira ngo aho bageze bahagere nuko bagize ibintu bitatu ndaza kubibasigurira. Rero ariko reka manze ndababwire, hari abantu basohora indirimbo bakashaho bona yuko bahijije barenza abandi. Urumva hari impano, mu gihe uba ufise impano utazi kuyikoresha n'ikindi kintu. Koresha impano yawe umaze kuyigira ucugira ikindi gisahiriza impano yawe, kuko ico kintu tagikoze nta kintu na kimwe uzoshikako. Ni impanuro tuko turafashanya nkabo muri industry twese hamwe, nkabo muri industry. Rero mu gihe wewe uzobona yuko uririmbye ukacubona kurenze abandi nta uzoshika. Premièrement turabire kuri Big Fizzo na Sadbi nico nababwiye, uzokoreshe la discipline. Ni wakoresha discipline muri industry uzogera kure cane, uzogera kure gose. Ndamaze kubona abaririmbyi baririmba indirimbo kamengo barahejeje, sivyo? Ukaca usanga umuririmbyi na démarche arahinduye. Ari ikintu gitangaje cyane, ukaza umuririmbyi ahinduye démarche kubera indirimbo imwe gusa. Hari abantu baririmbye indirimbo ibihumbi n'ibihumbi, album bujuje, ukaca ubona yuko urenze abandi bose, nuwo guhagarika ubona yuko mudakwiranye guhagararana. Murakwiye kwikosora. Egaho naho muzogera, nta na gato vraiment, kuko turavye nk'ubu unye umuririmbyi uragara agasuzuguro niho kaca gatangurira, ubwirate, umva na démarche cagenda mingo bari kumara soro. Ntumenye yuko hajya we waje wasanze abandi banakurenze, bakurenze kure niyo. Eske wowe ubuje kugira ngo ube uruvugo ati ujya umuntu atambukira ku marasoro cane? Turakwiye gukosora ico kintu. Discipline atayo mufise kaje usanga na jewe ndaguhamagaye kugira ngo dukorane ikiganiro, ndakoresha ikiganiro kwera mba nabonye impano iba ikurimwo. Muga mu gihe udafise discipline ukaca utangura kugara, egiyo ni discipline aho nta mu bisanzwe nta ndero uba wabishizemo. Eske jewe urazimba inguvu mba narashizemwo kugira ngo nubake urubuga rwanje, kugira ngo nanje izina ry'uwanje riduge, ukaca wibaza yuko ari wowe urenze abandi. Turakwiye kugikosora. Umujournaliste cyangwa umu influencer guhamagaye
tingo dukorane ikiganiro uri umuririmbyi ahubwo ubukwiye kunyaruka kuko nubundi wewe ari umukeneye uzopenda uzokora ivyo nguka ariko turakwiye kwikosora murakwiye kwikosora abaririmbyi murakwiye kwikosora vraiment discipline habe hariho ica kabiri patience murakwiye kuhishiramwo murakwiye ikintu cyose mukaza murajana bukebuke mukaza muratwara bukebuke kuko mu gihe uzosanga umuririmbye agize gute nibisugura gute umuririmbyi ntazi gupasiyanta ibintu byose ashaka kwiruka ikintu ntuzokironka kubera ko wirutse nawe uzoshika ni wiruka genda bukebuke hari umugani baca mu Kirundi ngo ugenda bukebuke bavuga gute uwitonze amira ibinoze bukebuke bushikana umusiba ku mugezi voilà bukebuke bushikana umusiba ku mugezi impamvu vuze uwo mugani hariho abaririmbyi babazi yuko gusohora indirimbo imwe canke zibiri baca babahitse baba barenze baba bahejeje nta na gato naho urashika ahubwo bukwiye kwerekana iyo mpano yawe ukayizana tukagufasha umuntu aguhamagaye wasohoye iyo ndirimbo imwe zibiri zitatu ntumugareko kuko nawe arafite izina ryiwe niyo mpamvu je ndababwiye ati aba influencer n'aba journaliste mu bukwiye kububaha kugira ngo dufashanye muri bwa bumwe deja namaze kukwiyumvira nkakubwira ati nkeneye ko dukorana ikiganiro nababwiye ati nkeneye ko ndababwira muri la discipline ati nakubwiye ati ingo dukorana ikiganiro kagara eske uzashobora gupatienta mu gihe uzoba uri kuragara gupatienta naho ntabwo tuzoshobora na gato kuko tuko turaraba ibintu byose ubu utabijanye bukebuke ntaho ushika genda bukebuke niko aba bantu ukuntu umugenzi wawe azobwira naka uyu umugenzi wawe arafise impano ameze gutya mugabo ni twahura nkabona ati ni wa muntu sharobalo patient genda bukebuke hari ahantu Imana yagutegura uzoshika siko ok twagiye kuri la collaboration sivyo gukorana dukorane dufashanye ariho umuririmbyi ushobora guhamaga kubwira nk'ubu ugira usohora indirimbo ukamubwira ati je burya ngira sohora indirimbo mfasha dukorane uje mu ndirimbo yanje arabwira ati wapi eske kubera kurinda uramubwira wapi kubera kutamubwira ati dukora ivyunguka basi ni kwa kugaramura mvuga dufatire kuri WJ na Kiriko ushobora kubabwira ati nkeneye tuzokorana indirimbo ari umunwa dufate ko yo bari mu underground kuri bo akavuga ati je nkeneye gukora indirimbo ndi kumwe na Kiriko na WJ rero ukaca barondera kugira ngo mukorane umaze kubarondera nabo bakakugara ko ndisi ko baragara from kandi abasitare benshi baragara mugabo mumenye yuko nawe WJ canke Kiriko canke uyo mustaho wese utahashitse wewe wenyine baragufasha ku mugongo baragufasha ukuboko eske iryo zina ryawe tuba turizi hataba naka mureke basha kugara naho bishika n'umuntu mugende bukebuke no gufashanya umuririmbyi uri kokoye
urashizemo dutahe twawe mu ndirimbo yawe urarondeye umuririmbyi nivyo nako ndavuga urarondeye umuririmbyi dukorane shaka yuko tugirana indirimbo nuko mukavyumvikana vyose akakubwira ati wapi eske yo wapi nta kuntu mwoza murayikuraho bazi ukamubwira ati dukorane vyunguka hariho n'abaririmbyi mushobora gukorana indirimbo bashaka nka kuja muri video bashano kuri muri ico gihe nta collaboration ibirimo vraiment baje turakwiye gufatana mu mugongo turakwiye gufashanya ujya akiri mutoya utamufasha kuboko ngo ahaguruke ntahazoshika wowe amaze kuronka iryo zina wagiriwe iryo bakwe ukaronka iryo zina mufume mukora ivyunguka ndabibasubiriyemo mufume mukora ivyunguka mureke kurera amaboko namba wifasha nka business ni business ariko ushira mu mutwe ko collaboration ikenewe ikintu nashaka kubabwira no gufashanya kuko tudafashanyije ntaho tuzoshika